Ndabaramukije bene data bakundwa b'umwami aho muri hose mu mpande zine z'isi, amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Nitwa Iradi Ndiyo kubwayo, benshi tuzinanye mu biganiro by'ivugabutumwa bikunda guca ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane kuri WhatsApp mu kiganiro ijambo ry'umunsi. Uno munsi ndengutse hano kuri runo rubuga kugira ngo tubahe ubutumire bw'amasengesho yo kwisonzesha turiko turategura muri ministry dukoreramo ibikorwa by'Imana. Ministry yahoze yitwa ijambo ry'umunsi ministry ariko yarahinduriwe izina yitwa Omeru Ministries. Turiko dutegura amasengesho y'imisi 3 atakujya atakunywa, turangize ukwezi kwa gatanu, dutangure kandi ukwezi kwa gatandatu turi imbere y'Imana dusenga twisonzesheje. Muri iyo misi 3 uhimbawe kwifatanya natwe, urashobora kuzokora umunsi umwe canke imisi 2 canke ukabana natwe imisi yose 3 mugabo wiyiriza ubusa ugafungura dukeya mwijoro. Dushobora kugukumira bivanye n'akazi kagufatire canke ubugwayi wowe ufise canke intege nke, kuko si bose bashobora gukora amasengesho kugeza ku rugero rw'imisi 3. Nimba uhimbawe kwifatanya natwe, kumva ari imisi 3 atakujya atakunywa ntibigutera ubwoba. Hama mu gihe nk'icyo bari bihe byiza byo gushimira Imana kuvyo imaze kudukorera no gushira imbere y'Imana ibyo twifuza kwidukorera. Kubona tuzoba turangije amezi 5 tukiri bazima muri uno mwaka wa 2024, umwaka wahitanye benshi, ni ikintu cyo gushimira Imana cyane. Nawe ni byiza ko worenguka ugashimira Imana kuvyo imaze kugukorera, yarakuzigamye, yaragukijije, yaragutaba, yaraguhezege, yaraguhaye umugisha. Urangije gushimira Imana kuvyo imaze kugukorera, ubone gushira imbere y'Imana ibyo wifuza kwigukorera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Paulo yandikira ab'Ifilipi arababwira ngo ntimwiganyire, ariko icyo mugomba cyose mukimenyesha Imana mu gusenga bifatanije no gukenguruka. Ijambo ry'urufatiro rya n'amasengesho turisanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 10 ku murongo 22, aho handitse havuga ngo imigisha y'Uhoraho Imana iratungisha kandi nta mibabaro iyivangamwo. Teme ya n'amasengesho nayo ikavuga ngo umugisha w'Imana uboneka mu gusenga kandi umugisha w'Imana uzigamwa no gusenga. Niba hari icyo ugomba ko gihinduka mu buzima bwawe ngo kikuzanira amahoro, ugisaba Imana. Imana irangije kukugirira neza ikakwishura mu byo wayisabye, bizigamishe gusenga. Ntusenge iyo hari icyo ukeneye gusa, umaze kuronka cya kindi ukeneye ukacweba gusenga habana mana gatoya. Ibyo tugomba byose tubironkera ku mavi, turangije gupfukama no gusenga Imana ikatwishura ibyo twahawe n'Imana, tubizigamishe kandi gusenga. Umwigeme n'umusore ahari hose mu mpande zine z'isi, umukenyezi n'umushinga nahe mwese turabahaye ikaze muri ano masengesho. Azotangura itarike 30 z'ukwezi kwa gatanu, azo ari ku munsi wa 4 w'indwi. Turashishikare n'itarike 31, tuyabandanye n'itarike ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2024. Bizo ari bihe byiza cyane gose. Amasengesho abera muri groupe ya WhatsApp. Aho uri hose mu mpande zine z'isi ushobora kubana natwe nta kibazo kirimo, kandi umukristo wese arahawe ikaze, tutavanguye cyangwa ngo dukumire itandukana ry'amadini. Nimba wishingire nahe kuri umukristo, turaguhaye ikaze. None rero mwene data, kaze na karibu. Uhimbaye kwifatanya natwe, urashobora kutwandikira kuri izo nimero za WhatsApp ubona ngaho kuri screen. Imwe niyo mu gihugu ca Malawi, iyindi niyo mu gihugu cyo mu Burundi. Umukozi w'Imana wese uzobona kuri WhatsApp uciye kuri izo nimero muzoganira, azokubwira urutonde. Hama umunsi ugeze, isango igeze, tuzahurire muri iyo groupe ya WhatsApp twita ku musozi dusenga Imana, twambaza Uhoraho Imana. Uba ari umwanya mwiza wo gusengeranira, kwikoranira imitwaro, gusangira ijambo ry'Imana, guhimbaza no gutazira. Iyo groupe ya WhatsApp irakorerwamo ibikorwa bikomeye cyane gose muri ico gihe cyo gusenga, kandi gara muri 2017 amasengesho twaramye tuyakora, benshi bagiye batabaga bishinga ntahe. Nivyo turifuza ko nawe uzobona ikiganza c'Imana muri ivyo bihe. Turaguhaye ikaze kandi mudufashe gukora share no gukomentinga ku rino video kugira ngo abatari bakeya bayibone, hama ubutumire bushikira abatari bake, gutyo nabo bazoze bifatanye natwe. Kristo Yesu akomere umugisha wowe ugiye gukora share. Kristo Yesu aguhezagire cyane gose wowe ugiye kwemera kuzifatanya natwe. No kuri hari insinzi mu gusenga, muzoze murabe muzobibona. Yesu abamere umugisha naho butaha.